Yes, bakunzi ba Isaac TV, iyi ni show ya Kiging. By the way, je ngira mvuga ikintu kwa Kiging. Avant yuko ntarabereka ikirori cyo singene kimeze. Nuno musi nyene itariki 14 z'ukwezi kwa munani mu mwaka ni 2022 Kiging yubahwe. Reka ndabisubiremo ndabivuge neza, Kiging yubahwe. Ndabira abantu binjiye muri iki giteramo ko bangana. Notez bien, mwumve neza, ni ibihumbi 10 kwinjira place, ariyo place za 50,000 na place za 100,000 ibihumbi jana. Uyu ni Kiging. Amasponsor ni Burundi, Amster 100%. Ibintu byose byateguwe neza cyane. Aba n'abantu bari kubarabaraho imiduga, twe twanabuze na parking. Ngira ndabereke iki, ndabereke yuko comedy imaze kuba business, kandi iki rero kibe kaba karorero kadasanzwe ku bandi bakomedien bari ko bariyubaka cyangwa se bashaka gushika kugira aho bashitse. Kiging yatangiye muri 0 uno munsi ageze kuri. Je ndabereke abantu uko bangana. By the way, ndabereke abantu ino hose urabona ngene abantu buzuye. Aha ni kuri messe officier mu gisagara cya Bujumbura. Kiging uni wenyene notez bien, nta mukomedie w'Uburaya yazanye ngaha, nta mukomedie uri hanze ari ngaha, ariko mwumve neza yuko Kiging nuriya je niyo ngishika tugeze saa 3 y'ijoro. Kiging ni ariko aja kuri stage. Ibi mubona ngaha ni ahantu ho gufungurira, udufungwa turahari, muzinga ibiki byose birahari. Rero Kiging urabona yuko yagerageza gupanga neza ibikorwa byiwe. Je no kubigira ndabereke ibintu byose ingene bimeze. Ndabire Kiging, je ndaza kushika mpaka ari imbere kuko iri jimwe murumva ngaha ni rya Kiging. By the way, mundabire ubu ni Kiging. Ndabengera abantu buzuye podium iri hariya, abantu ni benshi cyane. Ikiro kirerekana yuko abarundi batangiye gukunda ivy'iwabo ku rugero rudasanzwe. Kiging arashigikiwe ku rugero rudasanzwe, abakomedie bose muri rusangi barashigikiwe, kandi urabona ko comedy mu Burundi maze kuba business. By the way, mundabire Kiging ingene yujuje ari wenyene. Notez bien, ni wenyene. Si bya bintu uvuga ati wari umukomedie ngo avuye hanze ngo azoza ngo sinzi. Uyu ni Kiging wenyene n'abakomedie babiri batatu baje kumushigikira. Ndabira Kiging, ndabira abantu ko bangana. Aha ndiko negera hariya mundabire. Ubu ni Kiging ari kuri stage, ari kuri podium hariya. Urabona ko ibintu byose ari fresh. Ndabire ubu ni Kiging rero, abantu batekanye, si za show z'akajagari z'aba. Abantu bicaye baratekanye, bari korana show neza atakajagari kero karahaba. Reka dukurikirane show ingene imeze. Happy birthday to you. Iraha nishitse bahugaye. Urangene bahuga. Dusigura ni place sanzwe. Madame wiwe ariko arindira madame wiwe. Stop. Bash. Ibintu Kiging ngiriyo. DJ. Yes, Kiging rero niwe ariko arapafominga. Bibaza nizo mubona. Sorry, mumbabari. Sorry. Bon, nabonye ko ari batatumvise. Ntabyo yari yiteze. Annabelle, ukwije 20 cyangwa 21? 18 ans. Mumbabarire si madame wiwe, mumbabarire si madame wiwe agana navuze siko. Ibaza ashobora kuba ari umukolege wiwe. Ni surprise kusagira umukolege w'ingenzi wiwe. Okay. Reka dukurikirane ikirori, reka tumwegere. Annabelle, Rindira umviriza rero, nimusangire mugire sante tubane tuduka. Annabelle, please 25 cheduta 25 basi cheduta chatutaha 25. Annabelle, merci beaucoup.
muryoherwe nawe muri kumwe ego mukomera amashyi Annabelle. Wow les anniversaire ntaga tubagwaye ntaga tubampaye wihangane bakobwa beza musenga twihangane amashimashi kuri Annabelle ariko Kiging. Yes. Uri kumutera amasoni ya long march. Oya ntakibazo. Umviriza rero. Turagiye kuri level yindi. Hostanding. Umviriza. Wait. Tugire twakire umuririmbyi umwe twinjire Mika Hamanzi. Be face on the floor. Be face on the floor. Be face on the floor. Subiramo. Be face on the floor. 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 Numunya Kayanza. Be face on the floor. Be face on the floor. Arisha Stire. Banda ya be face Afse mental. Oya izira ranti ndazikura kuri ziya mate ziriko ziraba. Be face on the floor. Sigarama magana sigarama be face. Boss wagi kugira sigara na kazi biduhe murabona. Nuko bimeze neza. Twese apo kabiri umutimwe twakire be face on the floor. Tuza kubereka kandi bakizaza kugira uko fashion flow ya performance business but mora kutereka kumusako wasanga murabe ngene business agira ikire yes sema business on the floor sema business on the floor so we got it no stop and nobody stop that stop the business ije gukora ndagishira n'abandi baririmbyi bari kuri the flow wenyine reka tukuba nitwaba kandi turabona ngaha ifata neza kuri performance yemeza kujyana yuko